Bakunzi b'Imana mwese, ijwi ry'umuvyeyi Bikira Mariya ribashikira riciye kuri iyi nsamirizi yiwe, niribanyengeteremwo, ribanyengetereze ugweze urukundo n'amahoro. Ndabatumiriye kuzirikana ijambo ry'Imana ngaha aho dusanga ibisomwa vy'ijambo ry'Imana uyu musi. Igisomwa ca mbere kiri mu gitabo c'Amamuko, kigabane ca 49, akarongo ka mbere gushika ku ka kabiri, kajuca ku karongo k'umunani gushika ku karongo k'icumi. Izaburi ni ya 71 canke 72. Inkuru nziza niyanditswe na Matayo mweranda, kigabane ca mbere umurongo wa mbere gushika ku 17. Yaga Mukama, abasavyi bawe tuguteze yompi. Ibyo dusoma mu gitabo c'Amamuko. Muri irya minsi Yakobo arahamagaza abana biwe ababwira ati: nimukoranire hamwe ndabamenyeshe ibizobashikira mu minsi iza kuza. Nimukorane mutego amatwi mw'abana b'Isirayeli mwe, nimwumvirize so wanyu Yakobo. Weho Yuda, abo muvukana bazogushemeza, ukuboko kwawe kuzoganza abansi bawe, abana ba so wawe bazokubita ibipfukamira imbere yawe. Yuda ni kibunda c'intambwe, umwananje yaduze avuye guhiga, arunama abunda nk'intambwe, mbere nk'intambwe y'ingore. None ninde azobasha kuyubura? Ingoma ntizova kuri Yuda, kandi ubwami ntibuzova ku ruvyaro rwiwe, gushikaho nyene ubwo bwami azozira, umwe nyene ibihugu bizogandukira. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Ngiyi iminsi yimirije kuza, iminsi y'ubutungane n'amahoro. Ngiyi iminsi yimirije kuza, iminsi y'ubutungane n'amahoro. Mukama, shikiriza umwami intahe yawe, ronsa ubutungane umwana w'umwami, maze acire urutunganya abantu bawe, ashingire ingingo abato bato bari iwawe. Ngiyi iminsi yimirije kuza, iminsi y'ubutungane n'amahoro. Ku mitumba hazoza amahoro ku bantu, azocira urutunganye abarushwa bo mu gihugu, akiza ibibondo vy'abakene. Ngiyi iminsi yimirije kuza, iminsi y'ubutungane n'amahoro. Niho rero ubutungane buzokwiserura, amahoro nayo akazokwamaho imyaka yose. Azotwara intara kuva ku kiyaga gushika ku kindi, ahanuke ku ruzi ashikane ku mpera y'isi. Ngiyi iminsi yimirije kuza, iminsi y'ubutungane n'amahoro. Izina ryiwe rihezagirwe imyaka yose, arakaramba nk'izuba. Azoba umugisha w'imiryango y'isi yose, ibihugu vyose bizomuyaga. Ngiyi iminsi yimirije kuza, iminsi y'ubutungane n'amahoro. Ivyo dusoma mu njiri nyeranda ya Yezu Kristu twamenyeshejwe na Matayo. Amamuko ya Yezu Kristu mwene Dawudi mwene Iburahimu. Iburahimu yavyaye Izahaki, Izahaki avyara Yakobo, Yakobo avyara Yuda na bene wabo. Yuda avyara Faresi na Zara kuri Tamar, Faresi avyara Esromu, Esromu avyara Aramu, Aramu avyara Aminadabu, Aminadabu avyara Nasoni, Nasoni avyara Salumoni, Salumoni avyara Bozi kuri Rahabu, Bozi nawe avyara Yobedi kuri Ruti, Yobedi avyara Yese, Yese avyara umwami Dawudi. Dawudi avyara Salomoni kuri muka Uriya, Salomoni avyara Roboami, Roboami avyara Abiyasi, Abiyasi avyara Asa, Asa avyara Yozafati, Yozafati avyara Yorami, Yorami avyara Oziyasi, Oziyasi avyara Yoatami, Yoatami avyara Akasi, Akasi avyara Ezekiyasi, Ezekiyasi avyara Manase, Manase avyara Amoni, Amoni avyara Yoziyasi, Yoziyasi avyara Yekoniyasi na bene wabo. Muri ico gihe niho batwagwa kw'imbohe i Babiloni. Aho babohorewe bakava i Babiloni, Yekoniyasi yavyaye Salatiyeli, Salatiyeli avyara Zorobabeli, Zorobabeli avyara Abiyudi, Abiyudi avyara Eliyakimu, Eliyakimu avyara Azori, Azori avyara Sadoki, Sadoki avyara Akimu,
Akimu avyara Eliyudi, Eliyudi avyara Eleyazaro, Eleyazaro avyara Matani, Matani avyara Yakobo, Yakobo avyara Yozefu umugabo wa Mariya nyina wa Yezu yitwa Kristo. None rero ubikuye ku ntango kuva kuri Iburahimu gushika kuri Dawudi warugwaruka kw'14, naho kuva kuri Dawudi gushika aho abayahudi batwagwa kubabaja i Babiloni ugwaruka rwari rw'14. Vyongeye kuva aho babereye abaja i Babiloni gushika kuri Kristo ugwaruka rwari rw'14 nyene. Nitwakire dushire ku muzirikanyi iyi nkuru nziza ya Kristo. Ingoma izokwama kwa Yuda kandi ubwami ntibuzigera buva mu birenge vyiwe gushikaho nyene ubwo bwami azozira. Intore z'Imana, umukama Yezu ari mu kuza. Urukiza ruri hafi yacu ubu gusumba aho twatangura kwemera. Uyu munsi w'itariki 17 Kigarama turatanguye igice ca kabiri c'ikiringo c'ubushikiro kizorangira ku itariki ya 23 Kigarama. Hasigaye igitondo kimwe gusa ngo duce twinjira mu gihe ca Noeli. Muri iyi ndwi rero irongora umunsi mukuru wa Noeli, amasabamana y'Ekleziya arahindura imero. Aratwerekeza cane cane ku bintu bibiri bihambaye. Ica mbere ni ukwihweza Bikira Mariya yibungenze umukiza kugira ngo natwe dushobore kwakira uwo mukiza twisunza akarorero k'uwo muvyeyi muziranenge. Ica kabiri amasabamana duhamagarira muri iyi ndwi ni ukwerekeza amaso ku kwigira umuntu kw'Imana mucunguzi akanatwinjiza buke buke rero mu kinyegezwa c'ivuka ryiwe. Ivyo bintu bibiri vyompi bitsimbataza iciyumviro c'uko Mesi agira shike, agira avuke. Iciyumviro c'uko azoza mu buninahazwa ku munsi w'umuhero womengo gica kiba kirigizwe inyuma. Mugabo nico twokwita imero ndanzi gusa ishaka ko twitegurira uguhimbaza umunsi mukuru w'ivuka ry'umukama nk'uko abakristu ba mbere babigize hariya i Betlehemu. Tuzohave rero duhimbaza Noeli nk'isubiramwo canke nko kwibukiriza gusa ivyabaye. Ubona ko abantu benshi bimenyera ugasanga mbere bitegurira kurya Noeli, bakabivuga gutyo nyene kurya Noeli, ariko ntibayihimbaze mu kuri. Biribonekeza ukugene abantu batari bake cane cane mu batunzi usanga barajwe ishinga no gutegura iminsi mikuru ishajije cane, bakarondera n'utuganuke bazoha abana babo n'ibindi, ariko ntibibuke gutegura umutima. Hari n'abadahonyoza mw'isengero kirenge cabo kuri uwo munsi mukuru. Iyo zaburaya birabaho n'ahandi, ariko ugasanga indirimbo hose zirasekera ngo Noeli Noeli. Amasabamana rero yo muri iyi ndwi mu gushira imbere iciyumviro ca Mesi agira avuke ntaba ashaka twibagiza ko Kristo azoza ku munsi wa nyuma, ahubwo Ekleziya ishaka ko twohimbaza Noeli mu kuri nk'uko yoba ari ya mbere duhimbaje mu buzima bwacu. Tugaruke rero kw'ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Igisomwa ca mbere kiratubwira ko Yakobo yahezagiye umuhungu wiwe Yuda, akemeza ko umuryango wa Yuda ari wo bose bazopfukamira, kuko ingoma izokwamiwe gushika aho uwo ubwami bwose bwamukako azozira. Yakobo yarabuye ivyo Imana yashimangiye iciye ku bandi bahanuzi nka Mishe, igabane ca 5 umurongo wa mbere. Ubuhanuzi bwa Mishe, Imana iciye kuri Mishe ivuga iti: nawe Betlehemu Efurata, naho uri muto mu bindi bisagara vy'Ubuyuda, iwawe niho nzokura uzorongora Isirayeli, kandi amamuko yiwe na yakera mu minsi yo hambere. Imana iciye ku muhanuzi Natani naho yemerera Dawudi, wa wundi nyene yamuka umuryango wa Yuda, ko uzokwamuka mu bura bwiwe azotwara ibihe vyose. Tubisanga mu gitabo ca Samueli kigira 2 kigabane c'indwi. Ariko ikiza kubitomora neza n'amajambo y'umumarayika Gaburiyeli abwira Mariya, uwo zovyara
azoba umuntu ahambaye kandi azokwitwa umwana wa rudasumbwa. Umukama Imana azomuha ingoma ya se wiwe Dawudi, azogaba umuryango wa Yakobo imyaka yose, n'ingoma yiwe ntizohera. Ivyo tubisoma mu nkuru nziza yanditswe na Luka, ikigabane ca mbere, umurongo wa 32 kugera kwa 33. Umucunguzi wacu rero ni Imana yigize umuntu. Tuvyemere, tubizirikane, kandi twame tubizirikanisha n'abandi. Umucunguzi wacu ni Imana yigize umuntu. Twarakunzwe bidasanzwe. Kristo ni Imana 100%, akaba n'umuntu 100%. Ni wa musaseredoti w'intahava ashobora gutahura neza abantu b'amagara make, kuko yabaye mu mubiri w'umuntu. Nk'uko inkuru nziza yabituyagiye, Yezu yitwa Kristo ni mwene Dawudi koko, mwene Yuda, mwene Yakobo, mwene Iburahimu. Ivyo vyakunze kuko Yosefu mweranda yamubereye umuvyeyi murezi, kandi aramwiyandikako, aramwemanga nk'umwana wiwe imbere y'amategeko, naho yarazi neza ko yasamwe na Bikira Mariya ku bubasha bwa Mutima mweranda. Navyo turabibona inkuru nziza yanditswe na Matayo, igabane ca mbere, umurongo wa 20. Bavukanye indondoro y'amamuko ya Yezu Kristu rero, naho womengo ni ibintu vy'amazina gusa akurikirana, irahambaye cane mu buzima bw'abemera Yezu Kristu. Itwibutsa iyo tuva, ikaturangira niyo tuja. Burya utazi yava biramugora kumenya iyo abwirizwa kuja. Muri iyo ndondoro tuhasanga impfunyapfunyo y'ico twita histoire du salut, no kuvuga imburi iri kumwe n'ibiranga urukiza rwacu. Iyo ndondoro tuhasanga kandi inzira Imana yashimye gucishamwo urwo rukiza yatugeneye. Inzira Imana yashimye gucishamwo urukiza yatugeneye turayibona muri urwo rukurikirane rw'amazina, atari urukurikirane rusanzwe, ariko ruvuga uko Yezu yinjiye mu muryango w'abantu. Kristu amaze kwinjizwa koko muri bene Iburahimu canke muri bene Dawudi, abavukanye nawe mw'ibatisimu, bebwe duca dushikirwa n'imihezagiro yose Imana yemereye Iburahimu, imihezagiro yemereye Isirayeli, yahawe Dawudi n'abandi bagororotsi bagiye barakurikirana. Kuva twakiriye Yezu Kristu mu buzima bwacu, twaciye tuba abana b'ingoma itazohera. Yezu Kristu ntiyaje kw'isi nk'icaduka rero, natwe mu kumwemera ntitubigira nk'ivyaduka, ahubwo tuba turiko turinjira muri ya nzira Imana yateguye kuva kera na rindi, kugira bikunde ko abantu bose baba igihugu kimwe kimunogeye. Kunzi b'Imana mwese, uyu munsi rero dusenge cane dukenguruka ko Imana yashimye kugerera mu kamere kacu, ngo natwe duhabwe kwinjira mu kamere kayo. Twisabire kandi inema y'ukwemera no gutahura neza ko ubwami bw'Imana buzanana mu nzira y'uguca bugufi n'ubwitonzi. Amen. Mwari kumwe na Patiri Thimothé HAKIZIMANA muri diyoseze nkuru ya Gitega. Imana ibahezagire mwese.